Ishirahamwe SOS Village d'Enfants Burundi ryatunganije kuri wa kane igenekerezo rya 2025 ruheshi 2026 umunsi wiyaguye wo kwidagadura, kwisanzura no kuganira ku bana basanzwe baba mu bigo bitanu vya SOS hamwe n'abafashirizwa mu miryango. Ico gikorwa cabereye mu ntara ya Gitega gifise intumbero yo gutsimbataza imigenderanire, guhanahana ivyiyumviro no kumenyana. Bahereye ku gikorwa co kugendera ikigabiro c'ingoma co mu Gishora aho basiguriwe amateka y'ico kibanza c'akaranga ku Burundi, ndetse bongera barakurikirana n'ukuntu ingoma zivuzwa. Baciye berekeza mu kibanza categuwe kuberamwo ivyo bikorwa, aho mw'ijambo ryiwe ryo kwakira abashitsi Darana Adrien ajejwe imigambi ya SOS mu ntara ya Gitega yashimye abateguye ico gikorwa bagahitamwo ko kibera mu ntara ya Gitega. Yifurije abashitsi bose kugubwa neza, kungurana ivyiyumviro no kwidagadura mu mahoro. Waserukiye abandi bana yashimye abateguye ico gikorwa, aho yamenyesheje ko bibafasha kumenyana n'abandi bana, kwisanzura no kungura ubumenyi. Yamenyesheje kandi ko abana bafashwa na SOS babayeho neza kandi bishimira ibikorwa bakorerwa. Gambere bashimiye bari gutegura bino bintu asigo kurisanga ubona ko dusa neza, twabaye neza, rero nta n'urwaye kwashimira ariko niko tubayeho neza. Twatwara biryoshe kandi beretswa bisitari tukayaga, tukamenyana n'abashure bose, abana tukamenya ingene tubayeho, tukayaga tukumva ko duhuje ivyiyumviro. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gitega mu vyajejwe harimwo imibano nawe yashimye cane ico gikorwa, aho yamenyesheje ko gifasha ugwaruka kwisanzura no gukomeza ubucuti hagati y'abana bava mu mice itandukanye y'igihugu. Yakeje kandi ishirahamwe SOS ku bikorwa rikora mu guteza imbere no gukingira agateka k'abana. Yongera ashima kandi intererano y'iryo shirahamwe mu gisata c'indero, cane cane aho ririko rishigikira amashure mu guha abigisha agashiruka bute kugira ngo batange inyigisho z'akanovera. Yasavye ubwo gwaruka kwitwaririka kwiga, yongera gwibutsa yuko ubumenyi ariyo nkingi y'iterambere ry'ejo hazoza. Ico gisata kirafatanye n'igisata c'indero, aho bariko barafasha cane cane kugira ngo mu ndero habe akanovera, aho hari amashuri bariko barafasha abigisha maze n'abayobozi babatera intege mu kubaka agashiruka bute kugira ngo bitange kurusha umwimbu mu ndero ubone kwiyongera. Kandi amashuri ariko arabikorako turabona by'ukuri yuko umwimbu uri kwiyongera. Nkaba by'ukuri nsubira kubahamagarira kwiga kugira ngo namwe muzoteze imbere igihugu nk'uko mwabivuze mu mbyino mwagiye murabyina. Noneho baraca n'uganira mu Kirundi bati iyibirije n'ikaramu ntirangurura. Ari naco gituma rero umuntu yize atazokwigera ahomba. Uwaserukiye uburongozi bwa SOS Village d'Enfants w'igihugu yavuze ko uwo munsi ufise intumbero yo gushira imbere ineza y'umwana. Yamenyesheje ko uwo mugenzo watanguye mu mwaka wa 2021 kandi ugenda uba uko umwaka utashe, ndetse yasavye ko n'ibindi bigo vya SOS vyo kwitegura kwakira uwo mugigwa navyo nyene. Yasiguye ko ukwisanzura k'umwana ari ikintu gihambaye mu gukura kwiwe, kuko umwana ataronse akaryo ko kwiyumvira no kwisanzura bishobora kumubuza gutera imbere neza. Nico gituma ciyasaba yuko uwo mugenzo wokomezwa kugira ngo abana barushirize gukura neza, haba mu nyifato, mu mibano no mu nyigisho. Yasavye abarezi gukomeza gukurikirana abana no kubaba hafi, yongera ahamagarira urwo gwaruka gukunda ishure no kwirinda abantu bakwegera mu ngeso mbi, cane cane muri igihe c'uburuhuko. Bamwe bazobana agatabi ngo mwumvirize, abandi babana akaroge mwumvirize, abandi babana inzoga mwumvirize, abandi babashire mu bindi ngera abakobwa barangiwe ibyo mvuga murabirinda, kuko imbere ni heza, ntibazobatesha inzira nziza. Uwuzuba atanguye kugurisha uramwigirwayo, uzokwame mwiyumvira impanuro twaba tubaha. Biraturezera iyo mugafise mu mashure mwese muri bazima, nivyo rero ndabifuriza.
mwomera ko ico gikorwa caranzwe n'akanyamuneza, intambo, ugusangira ibifungurwa n'urukanwa hamwe no gukomeza ubucuti hagati y'abana mu guhana utuganuke.